Ngumbe ujya muzungu yatwaye umugore. Je nawenzi. Nawenzi vraiment. Jenny Thompson the voice, the king of performance in Burundi. Naundi king of voice. Sinovuga king of voice parce que twakuze tumviza bara flow ba. Benshi cyane badukuriye vraiment. Apana araflo kwanza nyuma ya araflo numviza benshi cyane. Byawe vya music. Kamera na imame. Ari cyajuju. Mu bikorwa kandi mzee uri bana content niko mu magari bakwana nyoji. Thompson ni Guys mweze gute muri fresh jemeze neza kabisa ndashimana. Aha neza ahantu ndi ni mu bwiza kwibara rya kabiri. Urabona ahantu hari miduga ni muri ivyi Thompson agiraje muri video ariko ngaha neho muri ivyi Sosoke yavukiye baperapsi babidondo bandi bakuriye ngaha ndibaza babizi abaza barimvye bacha bavyibuka rero Thompson ari ngaha indani uyu ni umudanser ni danser musani uko musani twende akapera twende turakora turahari ntidushaka imihari mu biharo abantu benshi mu bukundi bazana yambaye kankari asante sana uyo numusana umwe mu basani muri mvire Thompson rero deja ari ngaha monsieur ni aje salama ba monsieur barida lakini twende safi lakini monsieur poa baba guys niko nababwiye Thompson uno munsi afise video sinzi n'indirimbo nyabaki kandi aherutse guhebwa umwana ari hehe kwanza Thompson mutoti ko wapi ni muza kumubona gusa i brand mukaba mwikeneye nayo mubona kandi ndayikunda ni nani gani kwanza ni sheri ni makana kivipi sasa lakini swali lakini waringa aho muri ivyo Sosoke yavukiye muhiri wabo na Sosoke why waruringa ariko ugira ugenda hano iko hapa nifungulie nipite kule yes ego why waringa kwanza kwa Sosoke kuberiki ja ngani musite ngani muhira maze kubibabwira none ari igiteramo cya Sosoke maze kumburamwo jewe ko tegerezwa nta na kimwe so je Sosoke ni big brother ni muhira je ndi imvukira yo mu bwiza ariko Thompson herutse guhebwa baherutse kugirane kuguheba abarundi batahure ni showbiz aho ni reality wallahi kwivyo nshoboye nivyo nkerageza basi apana ivyo nshoboye ivyo nkerageza vraiment abafanzi b'umuziki ndundi abarundi muri rusange vraiment je na showbiz nkora na show mubimenye reka ndabivuge basi babimenye jewe na showbiz na nimwe nkora jewe sino je ndakunda igihugu ndi umupatriote neza kugwanira igihugu neza gupambanira ivyo ndiko ndakora kandi en plus de ça ndi père de famille ndafise umuryango ndafise abandi bantu babayeho kubw'Imana mugabo jewe ndabafitiyemwo uruhara mugabo babayeho kubw'Imana so bike byose maze kubimenya maze kubibona so some good mzee umuzungu kukwiba umugore na Lolilo kukwiba indirimbo nikiye kintu cyakubabaje ubishize ku munza Lolilo kunyiba indirimbo yes je byarambabaje parce que is my big brother nari nkeneye yuko basi yonshika nandi hantu kuko yarakoze byinshi cyane je nakuze ndumupeti bro umvisa ndakubwira je nakuze ndumupeti mbona Lolilo so kumusaba featuring ngumupeti frere ndazi ko ariho nabandi benshi cyane gose n'abafanze umuziki ndundi n'abarundi muri rusange baza kwiyumvira yuko ngo Thompson sasa nayo makomante nagize kuyabona ngo sasa uri kunataka ngo braza ngo nini ngo ikore kubwiwawe nta kibazo ko je ndakora kubwiwanje kandi abibuse yuko Thompson is #1 artist from Burundi aririmba tamba the best na unda toza jumbo jereka nje ndabivuge kubwiwanje ashobora kuzi wundi kuko ariyo nabandi bagukurikirana akabakunda ibintu vyiwawe naho nyene karriere yiwiwe ikacicamwo sino je kubwiwanje pour le moment muri nouvelle génération
n'aba grand frère bacu badukuriye vraiment big performer sasa ndabesha ndagerageza kuko murambona n'ibindi by'abandi bantu bakora sinombo kumeba no kunyiba indirimbo je byarambabaje cyane kunyiba indirimbo kubera ijya ni passion yiwanje kandi muri passion ikintu cyose ukora muri passion kiba gufitiye inyungu kuko nakazi kiwawe ni ubuzima bwiwawe sawa ze acha twende oya tweza waramaze tugende basingende muri location kuko tugenda fast uyu anaweza ka inatetemeka sana ariko duheza waramaze kuronka baneta ile ya kurudisha mariage bile maboro banasemaga mwaragize mariage divorce cha divorce none narigeze kubivuga jewe tubimenye guteriye ta divorce je nababwiye get for ready indirimbo yanje shasha Thompson agiye gusohora wallahi napa mbele ya Mungu nzocha ndabivuga ya machozi ni gahinda mimi ndatoa machozi na Mungu ananipenda ndajipenda mimi na Mungu mweko juu mzee sio kuri indirimbo ya gahinda oya kandi waze kweli vema muriko muranyicisha inyota kubera je vraiment ari boro mfise nga sheri wanje mfise nga mugabo shaka umunwa mugabo singene ko mumubone isura mumumenya shaka tube turayaga nyene reka muzeye tube tugiye muri location reka we turagenda tujanye bana wewe ariko jewe byiza ivyo abarundi botahura nuko Thompson ubu yasigiwe abana umwana we w'amezi 3 amezi 4 nakugora ubuyi mamazi wa mani bro je ndafise umuryango wanashima umuryango wa mbere uri mu bafanzi banje ndafise umuryango muzee ari abantu banyitaho bakaza kumbaza n'umwana bimeze gute yes umuryango wa mbere je kuri je ni famille wanje uwa kabiri n'abafanzi banje uwa gatatu nawe nyene n'umubebe wanje kandi amukunda cyane urabona ko ari umubogare nyene waramupostinze kuri waramupostinze ivyo ni kawaida kuko mu bisanzwe ivyo dukora ubuzima busanzwe abafana b'iwacu tuba dukeneye ko bomenya n'ubuzima bwacu private life ngabo si cyane sometimes turagerageza mugabo merci cyane gose kuza kuduha ujya muzungu yatwaye umugore je nawenzi vraiment Jenny Thompson the voice the king of performance in Burundi naundi king of sinovuga king of voice parce que twakuze tumviza bara flow benshi cyane badukuriye vraiment apana araflo kwanza nyuma ya araflo numviza benshi cyane so sindi king wa voice mugabo the king of performance yes kabisa Thompson ndagushimire cyane ariko ugiye muri location yo ndirimbo izosohoka nkajya bana ndabaye insemen yo bari yari ndirimbo yari muri gahunda yo gusohora canke ni ndirimbo yari muri gahunda yes wale twemera makolabo tusafa bipindi bingi usi tukiya makolabo nzo kora collabo pour le moment bro ni duheza sijui kama tani singo ama ni singeleta ama ni sindelela lakini yo thanks kabisa yes nakuja ona baba funga mlango tu nibamesha sana aonesha abati sio ombi lega geuza hivi afanye kazi asante sana guys reka ndabashimire cyane turasubira mu biganiro bikurikira asante sana Thompson heshima mzee nilikuwa na ngoma vitu wewe unajua ndugu yangu nikufe nikose vyote ego Thompson maana jemi ndio manze wewe mnaangalia wapiti wanabakia hapo Thompson uherutse no kubura no kugira accident mudugo wawe uragira ikibazo gushika kuri no saha ubuzima bwawe nka déplacement biriko bikugendekera jewe vraiment vyose ndabishima kuko mu bisanzwe mu buzima ivyo duhura navyo turabishima sino uko byashise nkaronga ingorane zo kuba mfise mbuzu umuduga mugabo kubwiwanje I'm good bro mzee uri bana content niko mu magari bakwana nyoji Thompson ni na vya bindi bantu bavuga tubugirigiri bugira babiri hari n'abantu bavuga ati kubona imodoka Thompson itevye gukira nuko umufasha wiwe batakiri kumwe
n'ivyo bintu vyoba ari vyo mbo birashobora kuba ari vyo cyange bitari vyo sino gusa ko ufise umuntu wawe ari hafi yiwawe so samgo ni ikintu cyiza cyane gose tugiye kubwiwanje ndabishimiye cyane gose goshima tumanuke tuvuge ego niko gute kabisa yego ama Thompson mu bikorwa vyawe vya music ari cyajuju mu bikorwa kandi vyawe vya music ari vyo bitugenza gushaka kuri no saha hariho n'amaririmbo menshi umaze gusohora ariko ugerageje kuraba Thompson muri uno mwaka waheze wa 2023 amashow wakoze araharurize uno mwaka uriko wipanga gute ko ugomengo uri kushikirwa n'ivyago vyinshi cyane ntako bizova biguca intege kugira ushikire byonci intege gute araheze à peu près un mois cyangwa un mois et demi bavuga yuko ni n'importe quoi sinon mugabo urabona ko uno munsi ndi muri location mperuka gusohora indirimbo yanje nta n'amezi 3 iri kuri YouTube so uravyumva ko tukungerageza gukora kabisa Thompson ushaimba ama muziki R&B sana wo kwiziza abantu yuko n'indirimbo iri mu mudi wa hip hop wo iririmba canke wowe uzifise mu project uvuga ati anytime nzobatamo none je shaka rero tubaza abafans nimba bakeneye yuko dukora hip hop babivuge nimba bakeneye yuko twobiheba cyangwa R&B babivuge kuko twe kubwiwacu turagerageza nyene ukaraba icukoze we kubwiwawe ukaraba icukoze ukakibashikiriza abakunzi bawe ukacuraba rero ico bita en anglais feedback mu kingize ukacuraba icya feedback ukuvuze so ukungene bazokwakira indirimbo yiwawe sino je ndagerageza gukora amasire yose kandi jewe ngiye kubakorera amapiano hii ni mapiano itunokia kushuti mapiano sasa basi nishana makini shida sana ila tu ni noma lakini gusa je ndabashimiye cyane gose kuko mufashe akigoro nyene mukaza kudushigikira muri location yiwacu turi mu bwiza je nabibabwiye je ndi imvukira yo mu bwiza hakuna vitu birefu ivyo ngeneye gusa ngeneye uko nokora akazi keza ibindi navyo challenge z'ubuzima turadura navyo kandi izo challenge nizo tuza ku fuke apa ziguma zitukomeza bya dukora ibintu vyiwacu Thompson amaze ko n'isoko yiwe y'umuziki yuko ari iri he mjini birimani he ahantu hose mu gihugu kwisi nzima parce que umuziki na limite ufise ahantu hose bikunze urabikora so niyo mpamvu ari indirimbo zarigeze kuba hit mu Burundi tutumva n'ibyo bari ko baravuga so je isoko yanje iri ahantu hose Thompson ibi bintu byo kudandaza indirimbo kuzirya mbuga ziri ma platform wewe nturabitaho bo ndibaza ko kuyokote kila muntu wese afise ukungene atahura ibintu vyiwe so sino akabari abandi baririmvye nyene bamaze gutahura je nibyo je kubwiwanje gusa ndiko ndagerageza ndabiko nzotahura kuko yabielewa lakini mu bisanzwe mbona bielewa pole pole biraza bikagenda sino Thompson nk'uburonka umusaruro mu biko gukora unapata faida ya mingi wo kwimvira gushinga lebo kavuga ati ari abana ngomba gufasha kuko nubwo uboneka nka new generation ariko imyaka umaze muri no muziki ni myinshi kavuga ati hari abantu bahora bangora bambwira ati c'est des collabos c'est divina hivi nyene dukorane wo kwimvira gushinga lebo kavuga ati reka nanje mfashe ugwaruka ni venye biri mu vyumviro sino je kubwiwanje
siniyumvira gukora label mugabo ndiyumvira uko nofasha kila muntu wese mu mpano zigiye zitandukanye ko hari undi muntu usanga ko ashona ibirato undi akaba ari umufotographe cyangwa umupromoter simako umuririmvi gusa kubwiwanje je nkeneye ko nofasha abantu bose. Hari ija muhora mbere kama ni killer gang kama ni gang ari gang. This is the killer gang. Yo, the killer gang. Ija ni iki like yitwa ngo iki mu bisa? Ni AKA yanje izina ryanje ko je ndafise AKA ndende kandi na AKA nimwe maze kuyita zose nizo bagwa. Ari abantu banyita TOMSOM The Voice, abandi bakanyita Killer Boy, abandi bakanyita Makanaki, abandi bakanyita Messi, abandi bakanyita mzi wa maboro. So byose urabyakira bivanye nk'uko ngene icyo umuntu wese abakeneye kukwita atagutuse atakuvuze nabi je ndibaza ko some good mze. Okay, mu majambo twumvise twayaze kera watubwira ati mke wangu ni manager wangu niwe manager wanje ubu ntimukiri kumwe manager wawe ubu nini bo urabona iyo uri wewe nyene uripambanira mugabo umaze kuba ufise uwundi umufasha uravyumva niyo mpamvu abantu baje kwandika so mukaba muri kumwe abari manager wawe bivanye no kungene wewe umukunda ukamushira muri place yawe ukabona ko uyu muntu turi kumwe turavyumva kumwe so urafise ubenga nka wewe ndazi ko ufise umugore ufise abana urafise uburenganzira bwo kuvuga imbere y'abantu. Yes kabisa je ndumvira sana kandi ndahereza agaciro ibintu guys reka ndabashimire cyane turindire ibiza kuva mu ndirimbo n'ukungene abantu bazoyakira ariko akajambo kamwe ku bantu bari kwakurikira sikuminga wongeye kumedia sikuminga wongereshi batu bana bakya wazawaza aho nongera ni maposti tu gibicuba bwiyerehero bari kwakurikira nzigane sa icyo ndababwiye get for ready ndiko nditegura gusohora indirimbo yanjye shashi amapiano. Yes mbo amapiano ni indirimbo y'Imana c'est normal parce que amapiano ni style mu gukora rero style nibisigura yuko ari ibintu byatase normal parce tujana nibihe gusa icyo ndababwiye abafana mugume mudushikira mutube hafi turabakunda uko ngene mudukunda kandi vraiment muri hafi yacu iyo duhuye n'ibibazo iyo duhuye n'intamwe zigiye zitandukanye je kubwiwanje vraiment ndabakunda cyane jya kuri YouTube yanje cyangwa uje kuri YouTube wandike TOMSOM The Voice, Instagram TOMSOM The Voice, Facebook TOMSOM The Voice, TikTok n'izindi mbuga mugume mudushikira gusa get for ready ndabazana igikorwa gishasha cyane gose cyumuse kandi ndazi ko muzakwemera kabisa. Asante sana ndabakunda cyane s'il vous plaît applaudissez français ndabakunda cyane rero ndibaza mwumvise byinshi kuri TOMSOM ivy'umugore wiwe vy'amaririmbo yani hatari bure afisa kana gato ni wakanywesha ubuyi ni wagahamata ni hatari. Bye bye rero bye bye.